Mugiye ngo mvuga ibishego gusambana ko navuze gusambana ahubwo uri nindero nyinshi reka nivyo batari ko baratahura hariho n'abambwira ngo nta mugabo nzoronka ngo ntibondraga muri Imana mwe nimwe mutanga abagabo canke abasore bose rero mugiye kubabwira ngo ntibonshira mu rugo ngo kubera bijya navutse hari umwana mbonye avuga tujya mu ndemu ndamushitse mu rugo ni sawa nama mugume muyayata ngaho ngo ntazoja kwanza imwe kuko ijya navuze ati leta ishireho ibihano ku basore batarongora ico sibyo si ibintu bibi sigishego simico sigutitura imico y'igihugu biya nishoye koresha umanya mvuga ati gukora mu kabare ni duwayi wanje gusambana ni duwayi wanje none ndarabeshe se uburenganzira bwanje none nico gishego bavuga ko cotuma mfungwa naciye muri bwa buzima handi mpura n'ikibazo babagenzi bose batubwira ko badukunda ubandikiye nahuye n'iki kibazo mfasha meme 5000 canke 2000 je nakuze nsaba ibihumbi 2000 umuntu bonye warabaye atake cyane ku ma social media koresha umwanya yarakwataze Neri Nati nawe turabona ko yabigiyemo Agisi aho abo bantu nta kindi kintu mwamupfa apari yabigiye amajambo uruvuga kuri social media ajye ni amajambo kuza kunca intege banjugumize bantera ubwoba aho bigezwe n'uho abantu bose bansabira gufungwa namwishuranye ishavu bitewe n'ibintu yagiye kuvuga uzo gukora content ambwira yuko afise abantu bafise ama video yiwanje ndiko ndasambana ngo nuka urumva akaza kumbwira ibintu nkabijya mu bisanzwe cye byarambabaje warababaye kwera hari kuko nk'umuntu atazi nitako giwanje nta muntu je wazitako giwanje ngaha muri rezo social atugerageje bamwe kuri bakuru biwawe nka Neri Nati bakoresha si mukuru wiwanje ko ndamusumbya aba followers je nusuye kuvuga ngo ni mukuru wiwanje si mukuru ni mukuru wiwanje mu nzego canke mu myaka pana kumbu Neri Nati gusa ntanga ubutumwa Neri Nati areke kunyinjira mu buzima ndabizi ko ariko kazi kiwe ahagarike guhera no musi nisa sinkeneye ko tuburana abantu benshi bariko baza kuntera ubwoba ngo sindamwinjirire bivanye n'ukuntu ngo bamuzi nyimba ari mu nzego nimba afise ico yitwaje je ntavyo nzi urumva Neri Nati bakunze kuvuga arinza kwataka harengira agiye gusha intambara yiwanya yankangishije kufunga nishankangishije bisigaye byose je niyonsinda amajambo araza duhangane baduhe n'ikiganiro azokwega umushatsi ndamukwega uwundi nawe nyene n'ikiburandero nka jewe inde Neri Nati yego nigiki ikiburandero nka jewe Neri Nati uravuze yuko atandera afise na yafise n'umuntu ntiyasuriye kuri kamera mwese mumuraba yavuze ngo hinge manze nsura sharahengeka ngo arasura iyo ni ndero nke mu bisanzwe kandi urabizi ko usuze no mu bagabo kera wabutagira indero usutse jise uranyije kabisa yagize gute ngo kuri kamera sura tuzogende tujanye nakoresha umwanya na roji bitayari nta kibazo ariko bazonzanira abo bantu babiri kugira ngo banyeze neza babone ko nkwiye gufungwa canke nakwiye gufungwa ariko anuvuga yuko jewe ndakunda kuyaga n'abantu hari abantu bashoboye kumbwira ati jisa birinze bishika bakamufunga n'amaposti barakunze kuyipostinga abantu bakavuga ati why batageze bafunga Cheval why kweki batigeze bafunga Neri erega nanje ico nico kibazo mfise niyo mpamvu ntovuga byinshi nakubwiye ati ntawe burana n'umuhamba yobara amacakubiri kabisa kandi noca nemera neza yuko iki gihugu Mundira ndakuramutse mushinga nayo mfasoni gwaruka ndabaramukije cyane ndafuriza amano migisha mu miryango yanyu gutegezwa kumera let me say thanks to Baba katinya kuri ni Step Media kuri microphone ijo nyene kagasore kishime je nyene kagasore gakora ivy'Imana ikunda uno munsi nabazaniye umwe mu bigeme uvuga yuko ariko arasirikira ndazi yuko benshi mu muzi so umuntu uvuga yuko ari ryambere mu mubonye ariko bitewe n'amateka yagera akora muri industry mu bintu yagera avuga cyane kuri content abantu benshi bashoboye kumenyera ko umuntu ashobora kuba atake cyane ku bana b'abasore n'abigeme bitewe n'ibintu bakora ari umuntu uvuga yuko yashoboye kubabazwa cyane aravuga yuko ngo mubarongore mubashire mu rugo mugabo novuga yuko n'impamvu yangenje hano ugira ngo ushobora kugico tuyage ko nirimo reka tubanze kwanza tumwakira ndakwakira cyane Jisi murakoze cyane umeze neza ndashima Imana kabisa I'm good ni Kingereza ni I'm good yes Agisi novuga yuko uno munsi niryo jya mbere tukubonye kuri Step ego niteka ridasanzwe reka ndamutse kwanza abakunzi bawe kuko niryo jya mbere bakimbona ngaha anye ariko abitewe n'ukungene wamukaze na look turiko turakubona muno munsi muno mwanya Jisi n'umuntu yitonda ntituzi impamvu yatangura ikiganiro ndakwereka ko ntitonze ariko Jisi novuga yuko abitewe na content novuga yuko umaze imisi uri kuratanga hari poa runaka bitanga ariko imbere yuko tuze kuja muri ibyo byose hari abantu bariko baragukurikirana urifuza kwanza kumenya Jisi n'umuntu ki n'umuntu ki mu bijanye n'ubuzima ni ubuzima kuko abantu benshi kuko abantu babona bakibaze ko mwavuye ku giti mukoroka Jisi mu content creator
nkoresha urubuga rwa Facebook, TikTok, Instagram si cyane na YouTube ntiragera cyane. Je apart ivyo je sinabwo nitwa Jisia mu bisanzwe. Jisia n'akazina ko star. Nitwa Gracia. Uwe kwita Gracia. Izina ry'uwari mazina novuga yuko ryagoye abantu benshi kurisoma. Ijya D. DJ Jisia. Ego ni Jisia. Hari abantu bavuga Jisia ngo DJ Isia ntabwo ari uko vraiment. Ni Jisia. Abantu vuga yuko impamvu nakuronde bitewe n'amajambo maze imisi uvuga cyane ku ma social media. Urumwe mu bantu vuga yuko content abantu benshi bashobora kumenyera ko wahaye message abahungu. Yego. Novuga yuko bikunze kuvuga yuko basambanya abana babigena ngo babarongore bareke kuguma babonona. Igikorwa nka kijya Jisia kumva yuko ushobora gutanga message nk'iki byari bivuye ko kiga Jisia. Ico vyari bivuyeko nuko nari maze igihe kirekire ndabibona mu bisanzwe je ndi umuntu wa mbere adakunda gahohotera kandi na je nibaza iyo ndiho ndabona ibintu bitariko biragenda neza mu kibano ca naho bari mu gihugu kubivuga ntaco vyoba bitwaye ya nihereye ko vraiment narononywe na jewe yes kandi narakubwiye ko je nigeze gukora mu kabari bitewe n'ubuzima n'icyatunye ndahaja ndafise intahe ndende nyinshi noza kuvugira aha kuko ngaha kuri rezo sosiyo uje kuvuga ubuzima baca bagufata nabi bakagukengera bakagufata bafatiye kuri ivyo bintu wavuze rero mfise ivyo nabonye mfise ivyo nize maze gutembera n'ahantu henshi hatandukanye ndafise buri kintu cyose mvuga impamvu mba ndakivuze abitewe na content yiwawe hari abantu benshi bakwagiriza ko aje gutwara abagabo babandi nabatwara hehe no bashobora se nabona twaye ikiganiro baruka guposta sinzi ko iyo content bigeze kwibona kuri Akamu abigeme babiri bavuga yuko umwe yasiguye avuga yuko Jisia umugabo wiwanje ubu ntagishaka kuzakunda bose baguma bashaka kwirukira Jisia tuvuge yuko bimwe mu bintu muri target Jisia yarafise ni target yo kuza gutwara none abo bantu ko atabombona banyirukira gute mu byo wumvise mvuga ko nkeneye umugabo warumvise sinavugiye muri rusange ati dukeneye kurongorwa naravuze ngo Jisia akeneye umugabo ngo mwese ni mumuze ko ntavyo navuze rero abo onye nibaza ko ari za content zabo zo kunyankanisha n'abantu baba bashaka urazi iyo umuntu ari karazamuka ntihabura ibintu biva hirya no hino bimuca intege ariko Jisia tugerageje kuraba buri muntu wese abafise famille avamo ego Jisia content utanga vraiment no kuvuga yuko abana babigeme ni bake cyane boshobora kuvugisha ukuri kuri bijya bintu Jisia kumva yuko ushobora gutanga message ngiho muri famille n'abantu bakira gute ibintu je muri famille nta muntu numwe aranyandikira ngo ambwire ivyo ukora si ivyo bireke oya kandi nibaza ko bataninya ku buryo batoza kumbwira ati mwana wacu warengeje urugero hagarika nta numwe ndabona abimbwira ahubwo umwe muri bo niwe yigeze kumbwira abaze kubona kiyagiganira ati kuhaje iryo jambo yanyandikiye yaranteye intege kuko amaze kunyandikira kambwira ati kuhaje nuko abafise experience muri ivyo bintu vya rezo social ababizi uko bikorwa nuko bigenda n'ingene bimeze aho kabeza Jisia waravuze amajambo akomeye cyane uvuga ngo warafashwe ku nguvu umunsi wa mbere ubikora ego kuko ndi navyitwa ko nafashwe ku nguvu kuko nico gihe iyo biza nko kuba nk'akagira nk'abantu babibona canke bakadufata bari guhana umuhungu kuko nari muto cyane kutitwaye sinitwaye rega ntibafashe ku nguvu ko mutere ngo bamusange kwibarabara ngo bankwege wararyohewe mu bantu oya bambwiye mu gutwi nanje maze kumviriza mu gutwi abakobwa tumaze kumviriza mu gutwi ubwenge buca butakara oye ni code ubicishijemo canke n'amajambo bakubwiye oya si code abakobwa twese dufiriye ngaha mu gutwi bakubwiye mu gutwi twari tubizi yuko ari icaha kandi tuba tubizi mugabo abahungu mufise ubwenge cyane gusumba abakobwa muba mufise uburyo bw'iwanyu oya ya abana babi igitsina gabo nico gifise ubwenge kurusha igitsina gore ego abakobwa rero bivuga ko mwari muri abakiha bwenge sikuvuga ko turi abakiha bwenge mugabo mu byo tuzi mu byo dusanzwe tuzi abahungu nibo bafise ubwenge kurusha abakobwa tugerageje kuraba abahungu n'abakobwa bitewe na message wari waratanze hari abantu bavuga yuko Jisia kuvuga yuko abahungu ari bo bariko barabonona narigeze kumva bavuga yuko abahungu banywa inzoga n'abatanywa inzoga abantu babikora cyane n'abahungu batanywa inzoga bakora ibiki bijya bintu bavuze ngo babonona babasanga
mu bisanzwe umaze kunywa inzoga uba umeze nk'umuntu watakaje ubwenge sivyo iyo utaranywa inzoga naho ubukomeye nivyo abantu benshi batanywa inzoga nibo bonona cyane gusumba abanywa inzoga uko unywa inzoga icaba yikenereye mu bisanzwe nijya swinga nyene amaze kunywa inzoga naho yoshaka kaca yiryamira aho nyene baramutora bagasuka kamazi inzoga zikavako ariko nitwibagiye nuko hariho n'abantu benshi babikora bitwaje izo nzoga nyene yego hariho ababikora bakubera izo nzoga akubwira ati inzoga ngo nizo zimpa swing. Okay, Jise novuga yuko bitewe n'ibintu wavuze akuru n'ibyo tuza gufatirako waravuze yuko bijye bintu warabikoze yego baragufashe ku nguvu je ngerageje kuyagana abantu babikora bakubwira yuko umaze guhonja rimwe Jise uguma wumva umenga wosubiraye sinzi ko Jise nawe yo moment baramushikiriye oya kuko je bijya bintu mvuga kuri rezo social abantu benshi bibaza ngo no mu buzima busanzwe ngo nikomeze uzubona banyandikira utumessage ngo nka chambro ku mishenzi je musanzwe kuri WhatsApp singo n'umuntu ambwira uburofa mugana n'umuntu aje kumbwira ivy'akazi atari ivy'akazi ncambroka kuko nta kintu ngo nkeneye tuyage umenyera iki ncambroka aho nta bintu wewe bizemo buje kumbwira ko je aho ngeze bitewe n'ivyo nabonye sha naciye muri bwa buzima handi mpura n'ikibazo babagenzi bose batubwira ko badukunda ubandikiye nahuye n'iki kibazo mfasha meme 5000 canke 2000 je nakuze nsaba ibihumbi 200 umuntu canke 5 sinari bwarenza amafaranga 500 kuva nkura ngo savye umuntu kuko nari ndabizi ko ataho bomba wandikiye abantu 10 mpa 2000 canke 5000 bose ati nivyo ukunda nta mahera dufise kandi bakwita ngo baragukunda n'abagenzi bawe urumva jere ndafise ibintu byinshi itemwanyaje nyinshi nobwira abantu gusa ndabibabwiye boca bambona nabi ubibabwiye baca bagerageza kuza kugufata kuri ivyo bintu wavuze vy'inaye byakubaye Ajise novuga yuko bitewe n'ukungene umaze imisi uri kurasigura ibintu turumva yuko umuntu wababaje cyane twarabonye warabaye atake cyane ku ma social media koresha umwanya yarakwataze Neri Nati nawe turabona ko yabigiyemo Ajise aho abo bantu nta kindi kintu mwamupfa apari yabigiye majambo uruvuga kuri social media je nta kintu na kimwe dufa nabo yaba Neri Nati sindamuzi nta munsi turahura ndamubonera kuri rezo social ujyaro yike nyamba ari yojike nta munsi numwe turahura ndamubonera kuri rezo social koresha umwanya twahuriye rimwe mu kiganiro nta nundi munsi twari bwahure nawe urumva mugabo icambabaje nuko baciye baza gukora amajambo bagomba kuza kumbonekesha nabi kuri rezo social y'ibintu nkora ntakora urumva yingene meza atari komeze ari nabavuga ngo bafise wakirazi wawe ego hari ababivuga nibazishire hanze tuzibone izo wakera nimba koko bazifise urumva ajye ni amajambo kuza kunca intege banjugumize bantera ubwoba aho bigezwe n'uho abantu bose bansabira gufungwa cyo ni ikintu kibabaje kubona umuntu nka jewe ntabwo bari bigutera oya abantu benshi baje nkuko kuri wawe nyene ariko bikarangira bafunze erega je ntabwo bamfise kuko nta kintu niyagiriza haro nabaca bamakarorero ngo kaho lege bijya bintu yakoze nivyo byaraboneka kuko gufata umwambaro w'ishure ujya ni nk'umwambaro w'igihugu urumva ukaza kugukoramo ibintu nka bijya munyonga ibisusu bijya segudu birumvikana ijya n'ingingo iboneka gufata impuzu gipadiri ukaza kuzinyongamwe ibisusu werekana ibintu byose mu muziki bijya ntibibaho ajya n'amateka atabaho vraiment yarakosheje yaradekonye we yarabikwiriye kwafunga yarabikwiriye vraiment kwahanwa mugabo jewe impamvu nta kintu niyagiriza nibamfunga bazosuzuma urubuga rwanje kandi kindi naco bazosuzuma zijya content zose zijya content nakoze harimo ama message mazima natanze nagenda abantu waratangwa aravuze ati jewe mu kumfunga nibafatire ku introduction bagende basesangura ikiganiro bamenye n'impamvu navuze ivyo bintu kuko nibafatira kuri tuya challenge ho bohana benshi nibibuka igihe Bifese avuze ati ariko aratera inkuru bakajagura ngo yavuze ngo abanyarwanda bose nimba bakase kajya kan bamurengereza ko ivyo atavuze ntubona ko hari habavye anatari ivyo yavuze vuga yuko impamvu Jise atarafungwa yo bari barasesangura ibiganiro sinibaza ko hari umuntu kuva ntangura atarabona content zanje barasesangura bakaraba kandi nabo nibofa gufunga umuntu uko biboneye ngo nakavuze mufunge ngo baciye bafunga ubara akarenganyo kandi ko bari guhohoterwa kandi yo bari amacakubiri n'abantu benshi bavuga ibiteye isoni gusumba bijya je mvuga none wayiboca baza gucagura jewe kuri challenge mvuga yuko abantu bashoboye kuvuga ati Jise muriko muramwirenganiza muriko muramubonera ko mubona kiduga n'umwana uvuga yuko ariko arakundwa cyane n'imbuga bavuze ati ndimwafunga Jise murahera kuri nene nabandi bari nyuma sinokwemera gufungwa jenyene je no cambona namvuga ko arakarenganya nta nibindi norenza ko kandi yo bara amacakubiri nta bindi norenza kuko ntawe uburana n'umuhamba je no musi mfunzwe kumbure barashobora kuba bifashwe n'ikigano mba nakoze runaka Jise nawe nibishitse agafungwa bizavuye kuki cewe ikintu ca mbere nibaza byo babivuye
icambere ku bantu banyanka ica kabiri kuri content zibiri no banarakoze kwanza imwe kuko ijya navuze ati leta ishireho ibihano ku basore batarongora ico sibyo si ibintu bibi sigishe gusa imico sigutitura imico y'igihugu biya nishoye koresha umanya mvuga ati gukora mu kabare ni duwayi wanje gusambana ni duwayi wanje none ndarabeshe se uburenganzira bwanje none nico gishego bavuga ko cotuma mfungwa nanje bazoca baraba ukuntu yagiye kunyinjirira mu buzima nzohanwa na wahanwe yinjiye mu buzima bw'iwanje kandi atabwazi ahubwo mwitange umwitwarire urumva sino mwitanga ngo ndamwitwarire nabo barakoresha imbuga bazobibona bazosesangura namwishuranye ishavu bitewe n'ibintu yagiye kuvuga uzokora content ambwira yuko afise abantu bafise ama video yiwanje ndiko ndasambana na bon baba ngo nuka urumva akaza kumbwira ibintu nkabijya mu bisanzwe cye vyarambabaje warababaye kwera hari kuko nk'umuntu atazi nitako giwanje nta muntu je wazitako giwanje ngaha muri rezo social abarizi uzanzinda gusa ni ujya gufashe ku nguvu abarizi yego naho kuvuga kuri rezo social nta muntu azitako giwanje jewe none bamenye gute ko nuka kandi ntabazi bajya canke we ngaha twicaranye wumva nuka uramoze kuva mu gitondo si noze mu gitondo nje ngaha urumva nuka urumva hari odeur mfise ahubwo ngira uwo harano mwarahuriye kumbura kahamotereza sinzi ngira oya nta na hamwe urumva kuba jewe rero bavuga ngo ndiko ndakangwa na hiti sindiko nkangwa na hiti kuko yarizanye sinayizanye mwebwe nyene mwebwe ubwanyu ni mwebwe muri ko murangira hiti ni mwebwe muri ko muratuma abantu bamenye mwovyoza ku postinga si yo hiti munyagiriza ikagabanuka ni mwoba mubaye abantu ariko atugerageje bamwe bakuru biwawe nk'abanelinati bakoresha si mukuru wiwanje ko ndamusumbya aba followers je nusuye kuvuga ngo ni mukuru wiwanje si mukuru ni mukuru wiwanje mu nzego canke mu myaka pana ku myaka apana kuri rezo social tugerageje kuraba n'imbuga ziwiwe novuga yuko zimwe novuga yuko akurikiwe cyane kuruta kuri Instagram wiwe ntayozi nanje sindako sinkoresha Instagram na Instagram afise ababone bangana gute chasi bake vraiment ico nzi cyo sibake ko numuntu yarimye travail cyane kuri Instagram ariko impamvu ndabwiye ko yatanguye cyane ni umuntu atangwa imbere y'uwo erega gutangura no kutwereka ico washize ko ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye gutangura no kukwereka gutangura bwa mbere ukaza muri entertainment imbere no kutwereka aho ugeze mu myaka 5 ni ibintu bibiri bitandukanye urashobora gutangura ukamara 10 atakintu urashika ko utarabona niyo hit ukikuba followers bake ariko ugasa je ndakwereka amahirwe nagiriwe n'ikintu bariko barampora bampora ngo je ngo nimenyekanye ngo kubera ngo ibishego nta gishego navuze cyatumye menyekana ndiko mvuga ukuri urumva jewe narose hit kare imbere ndose hiti vuba kubasumba kiri muto urabona impamvu magara je ku ba followers ntaraba ngo waje muri entertainment imbere abantu benshi bagukurikirana ni cerekana neza yuko abantu bakunda ibikorwa byawe bagukurikirana bagukunda sikuza kurubuga ngo uvuga ama video ngo urose ngo amavyuzi mesha ama like bagukurikirana bari bivuga yuko baguca ko barengana mugaba hashize follow aba yemeje neza ko ibikorwa byawe bikunda kandi azokwama gukurikirana ico reje nico magarara ko nta kindi kandi nanje ungiye ngo mfise followers bake turabaho wahereye naho nanje nahereye kugira ngo ubone ko mfise bake ubutumwa kuri Nelinati no kurikoresha umwanya ico no babwira Nelinati gusa ntanga ubutumwa Nelinati areke kunyinjira mu buzima ndabizi ko ariko kazi kiwe ahagarike kwero no musi nisa sinkeneye ko tuburana abantu benshi bariko baza kuntera ubwoba ngo sindamwinjirire bivanye n'ukuntu ngo bamuzi nyimba ari mu nzego nyimba afise ico yitwaje je ntavyo nzi urumva jewe Nelinati sindamutinya nagomba ndamubwira yuko content yose aza kunkora ko nza kumusubiza niwe yancokoje amecokoza nyuma niwe yantanguye yego cyo kuvuga ngo ndahoze ngo ndamwereke yuko ngo ntakeneye hiti reka hiti ndayimuye reka urubuga bamutinya ku ruhande rw'uwabo je ndamutinya Nelinati bakunze kuvuga arinza kwataka arengira hagiye gusha intambara y'uwanya yankangishije kufunga nishankangishije ibisigaye byose je niyo nsinda amajambo araza duhangane baduhe n'ikiganiro azokwega umushatsi ndamukwega uwundi ikofe kurindi ikiganiro kimwe kabisa ikofe kurindi nta burofa okay we navuga ibitera soni ni arera nawe nyene n'ikiburandero nka jewe inde Nelinati yego nigiki ikiburandero nka jewe Nelinati uravuze yuko atandera afise ntayafise ndakurikirana ibikorwa byiwe ndanamusuiva jewe naragize follow kuva kera ntaranavuma ku rubuga rwiwe mugabo rero ikintu nibagiye sinari naragiye kuraba aba followers afise nico cambabaje nkoze kijya content reka kugumusubizamo wavyumvise uzosubizamo bijya nyene navuze kabeza n'umuntu ntiyasuriye kuri kamera mwese mumuraba yavuze ngo hinge manze nsura sharahengeka ngo
arasura iyo ni ndero nke mu bisanzwe kandi urabizi ko usuze no mu bagabo kera wabutagira indero usuze Jisi uranyije kabisa yagize gute ngo kuri kamera asura amagace zagagutera ubwoba nazi ko washishwe jewe sintego ubwoba naramusubiriyemo sheri abantu bose muri ko muraza kunci intege ndababwiye ko ntatega ubwoba kandi nivyo muri ko murakinisha ngo bamfunga sabana ku buryo bokorera ku majambo yiwanyu muri ko murababwira baramanza bagasesangura neza bakabona ko uyu muntu akwiye gufungwa nimba Chevara tarafungwa canke Didi Diane canke Vovo Ivone n'abandi wayije boza kumfunga kandi bahera ku mwana kiri muto nkawe ahubwo ngira nta n'imyaka yo gufunga ufise jewe oya ndakuze muto ndakuze sinovuga ibintu nkabijya ta myaka mfise oya uko je baje no kumfata ndobereka karanga muntu manze murabe imyaka iranyemerera kuvuga bijya mvuga ndaga ari imyaka itakwemerera gufa ivyo uvutse kabeza Ajise bitewe n'amajambo wavuze ntabwo bo rugira ukavuga ati none jewe mu myaka iri imbere umwana we wanje niyabona no ma video ndiko ndaposta muri no mwanya nibizova bimwicira nani na kimwe je ivyo niyumvira none nindaza imbere yiwanje ariho nabambwira ngo na urifuza kuzokuguga ariho nabambwira ngo nta mugabo nzoronka ngo nibondraga muri Imana mwe nimwe mutanga abagabo cyangwa abasore bose rero mugiye kubabwira ngo nibonshira mu rugo ngo kubera bijya navutse hari umwana mbonye avuga tujya mu demu ndamushitse mu rugo ni sawa nama mugume muyayata ngaho ngo ntazoja hari n'abantu bavuze yuko ngo vuba ngo baranagutegera ngo bazogutabira mama sinzi ko post bankubite bazogutegera kabisa bankubite kubera iki ngo kubera ngo haro bamwe bamwe nguri kuri cingozi wabo baragerageza reka singenda n'amaguru jewe yesa nsanze mwikota mbamwo nikota itarimwe akajagari nkunge nsakamenge zande hehe ikota mbamyo irahambaye irimwe abantu babakuru sakajagari bahazana ntabwo bahazana akajagari ahomba ni quartier tuje udafa gufata umuntu kushaka ni quartier bamwe abakuru novuga yuko tuve kuri ivyo message wamaze kuyiba hakoresha umwanya nanani ni bimwe mu video je ko ndumuna gukurikirana sorry gato mvuge niba mfunga ndasaba yuko koresha umwanya ari wazoza imbere hacakurikira logique inyuma yuko Nerine atagaruka kubera iki usabye yuko kuko niwe yatunye koresha umwanya na logique nishura bijya bintu kuri Facebook yumva we ibindi biganiro byose je nakoze harimo impanuro nabijya nubwo nagenda cishamo tujya tuntu mfise impanuro nyinshi natanze mu biganiro nakoze mugabo nta nakapakti na kame nagiye nabonye bakase ngo bapostinge bavuge yuko navuze ibintu vyiza biwabira bijya bintu bibi nyene uba wavuze byo gushirishamo nivyo baca baza gupostinga Jisia nuvuga yuko bitewe n'amajambo yo kuvuga bati nibeshika bakimvira gufunga bazohere kuri koresha umwanya na tuzogende tujanye na koresha umwanya na logique ndi tayari nta kibazo ariko bazonzanira abo bantu babiri kugira ngo banyeze neza babone ko nkwiye gufungwa canke nakwiye gufungwa ariko anovuga yuko jewe ndakunda kuyaga n'abantu hari abantu bashoboye kumbwira ati Jisia birinze bishika bakamufunga n'amaposti barakunze kupostinga bakavuga ati why batageze bafunga Chevara why kweki batigeze bafunga Nerine erega nanje cyo nico kibazo mfise niyo mpamvu novuga byinshi nakubwiye ati ntawo burana n'umuhamba yobara amacakubiri kabisa kandi noca nemera neza yuko iki gihugu nahora je iki gihugu ndacemera vraiment wanashima jewe kuja mu bindi bihugu byo hanze ubimbwiye je kuja hanze ndagutuka nagutwenga kuko amahoro ya mbere nagize ni kuba mu Burundi ndidegenza kandi bamfashe ndidebrouiller mu Kirundi none ngiye mu bindi bihugu noja kwidebrouiller gute mu bindi birimi ko ntazi izindi ndimi ndikandagira bitabo ndacemera sinkeneye ko haba kurenganya muri kino gihugu vyombabaza bazoce basuzuma imbuga zose baraba abantu bavuga ibintu bibi n'abatavuga ibintu bibi kuko hari abavuga bakabitobora neza ku nsumva Chevara na Alvin Smith video bakoze hirya ejo mu gitondo warayibonye usabye utabivugira hano ntabyo ngomba mvuge mugabo ngomba ndabereke neza yuko ibintu bavuze ari byo biteye isori bititura n'imico y'Kirundi ku nsumva mbona nta kibazo ashobora kubivuga kumbure nka oya sinkeneye ko mfungwa vraiment oya none kubisubiramo atari wabivuze rero kuravuga ibyo baca bavuga ngo nta ndero mfise kubisubiramo oya bo ko bavuga ibintu biteye isoni sinona bivuga ahubwo abantu baranakomerewe vraiment bagaca baja ngaho ngo Jisia ngo mvuga ibishego gusambana ko navuze gusambana ahubwo uri n'indero nyinshi reka nivyo batari ko baratahura je musanzwe ku rubuga rwanje ninjiye nje ku muziki mvuye ku muziki ngenda muri je ngo ibintu byose bitegerezwa bishobora kuryoherwa abantu kabisa ngenda muri comedy ndayikina ngiye muri ibi vy'amajambo hose ni sawa nakoze ikiganiro nivyo mbona batanguye gufata nabi kandi navuze amajambo mazima kabisa Ajise novuga yuko iyo nkuru kwanza rumba abantu bamaze kubaha message banakwimvira kutariko reka tuje rero kuri nkuru mazimisi uri kurana novuga yuko umazimisi uba
uri kurataka cyane sinovuga ko ari kumwataka uri kurasaba cyane mama music Natasha Burundi la bamba la noma umusaba yuko yo gufasha telefone kuko novuga yuko ni igikorwa kizaye bazanye ku mu content creator kuko nta kintu kiryoshe nko gukora ibintu ukabona yuko hari abantu bagushigikiye. Natasha kuba naramubwiye kuba ndiko ndamusaba support yi telefone mfise impamvu nabikoze arashobora kuraba video yanje avuga tujya mukobwa ni mwiza nta kintu kenye nuko nyigenzako. Natasha Burundi ntabwo ari kwigenza ahubwo byo bavyiza nubwo basitongura iyo telefone uzompamagare tuyage umbaze ati ni kubera iki wavuze bijya bintu nzoyikubwira sinkeneye kubivugira kuri rezo sosi impamvu nabivuze. Turagenda mwibarabara kugira ngo twifukefuke suko tuba dutunze suko tuba dufise amafaranga kabisa ariko tuba dushaka abantu nibabone yuko dukenye twongere dukene no ku mubiri ngo tubure agahuzu canke tubura agasabuni. Jewe ndakenya amafaranga mugabo ikintu maranira mu buzima ndaharanira kutabura isabune yo kumesa agahuzu ni kamwe mfise mugabo nsoke mwibarabara kameshe aho uwamba agahuzu kameshe nta muntu atovuga yuko uri umukire urumva nta muntu atavuga ko uri umukire kabisa. Rero ibibazo by'umuntu bibi imbere ntibibi inyuma kabisa. Ico no musaba nkeneye support yiwe vraiment ndamusabye kandi ndashimitse ndanabisubiyemo simengenceranya kubivuga gushika umwanya mukicara nubwo mu mwanya tukicarana basi nkabimubwira turi kuma atari kuri rezo social wenda ashobora gutahura iyo mpamvu gusumba ngaha kuri rezo social ndiko ndabivuga ashobora kuyitahura turi amako kanya ayo mahigwe yo kubimubwira turi kume byo bavyiza gusumba kubivugira kuri rezo social kabisa. Yego yes navuga yuko urakoze kwanza kuduha umwanya kuri step meje canke yeje igano cyo nibagikunda uzodukundira gajisi nta kibazo vraiment ndahari muze munyikoreko dusaba n'abakunzi batugira muri commentaire iko ibintu bimeze nimba kiganiro kimeze neza canke nabaho duhindura naho tutohindura kabisa kugira ibintu bigume bigenda neza kandi jisa turumva ko ari umuntu yubaha abafana. Yego ndabubaha cyane kuko badahari ibikorwa byanje ntivyogenda neza kabisa. Uramaze gukora video ntiduga uraza ukuntu baba ariko iduza uravuga ati ndafise umufana ati ndabona ko bakurikira abafana ndabubaha cyane no gukora video hamukumva yuko abandi bakwaye komantana bega naje uba wakoze erega mbuze commentaire ntaco no bandi ko ndakora ati rero dushimire ahubwo dukeneye cyane commentaire gusumba n'ama like dushimire ahubwo nakoresha imana Nerina ati kuko nabantu uvuga yuko bariko baratuma ahubwo ibikorwa byiwe bishika bariko baratuma ibikorwa byanje bizabuka ko bariko barafasha support aho naboga nawe nanje wapi nanje aba followers baguma biterera ko kujya kwibiharage kubadiro ya Jisia anovuga yuko twayaze behind camera tubwiye yuko hari urubuga wamaze gukiragwa YouTube channel. Yego ariko nk'ari abantu bashavuga ati dushaka guma tumubona ajuragurika mu bintu by'amativi online turifuza yuko tuzomukurikirana ku mbuga ziwe kugira ngo bashobore kuronka niye naye bo gukora gajisi imbuga ziwa ukoresha imbuga ati jewe ubu tuvugana ndabamenyesha ko mfite urubuga rwanje rwa YouTube nabikorwa biriko ariko uwo bikenera yuko tuzoguma dukorana ibikorwa bikagenda neza yogenda ngirira subscribe bavuga subscribe sinzi jenge uri YouTube birangora subscribe ngira nuko nyene mugore subscribe nje nyamba ari ku following nyamba ari subscribe je nasipa urubuga rwanje rwitwa Jisia Kezak official nibaza ubwo iyo niyo YouTube ya Facebook Jisia Kezak bedi Instagram ni Jisia Kezak mugabo Instagram sindayitaho cyane kuko Instagram isaba karite cyane gusumbura bizi TikTok naho nyene ni Jisia Kezak bedi kabisa. Ego yes ari Jisia umwe mu bigeme novuga yuko ariko aravugisha abantu benshi muri zino mbuga yarababwiye ati aje kubaha isomo. Guys, ladies and gentlemen, yababwiye ejo canke hirya ejo ni mwamwifuza azodukundira agaruke kuri step made. So ikintu kwenda kubwira kuri uravyiganiro cyose kakimara making ashobora kumazogira subscribe kugira ngo tuzokome tubazanira exclusive interviews zigiye zitandukanye. Jisia wakoze cyane kubana nawe. Merci namwe. Ariko wumve yuko tukwishimiye kuko ebana igikorwa kidasanzwe ukoze. Naje ndabishimiye cyane vraiment kuba mwanyumviriye ko nagateka mwaneye. Aba followers biwanyu aba subscribes biwanyu bagiye kumbona nanje nzoba ndiko ndavuga ati yageze nari nanje ibiro bica biguma vyiyongera mvuga ati kabisa. Abantu bose ubu bantelefona bavuga ati Musani vipi nanje ati ni fresh ubu ngo bagutelefona kugira Musani Musani vipi abo twahinduye si Jisia ubu ni Musani kubadiro. Yes wakoze Step Media nimba warashimye kora biganiro cyose making ashobora kumazogira subscribe ikintu ndabubwira dusubire guhura gutaha ku kiganiro cha Jisia yatwemereye ko ejo canke hirya twasubiye kandi twamurondera azotwemerera. Jisia babwire peace out. Babwire peace out. Peace out. Kubadiro. Narize sindi ngandagira bitabo mete.